ndabasabye umuntu wese yagira icyo afasha banyura kwa muganga. Aha ndi kumwe na papa mawe yarantaye, ndabinginze uwo agira icyo afasha wese akifashe n'ukuri ndabingenze. Ndiko ndasaba bagira neza bobona ibibazo byanjye bakangarukira ko kuko ngeze mu kangaratete ndagowe kabisa. nsaba abokoreshwa n'Imana kuba bompa ubufasha nkareba ko ibibazo byogenda. Ephraim ni sawa? Urakomeye? Tugusanze ngaha uheze twabasanze muri babiri? Byagenze gute? Urumva rero mwana wacu urabona ko ari we twari dusangiye ubumuga, rero ejo carava mu mubiri. Rero nange nshaka ko munjana kumvuza ariko ndafise ubwoba nange ko nohava mva mu mubiri. Shalom shalom, ndabaramukije bakunze ibiganiro bica kuri Musiri Champion TV nkuko twaba tubibazanira kenshi kandi tukabibabwira mu biganiro byacu muri ndi kumwe nawe. Uno munsi ndabagarukanye atari umunezero tugarukanye ngahubwo ari umubabaro, bya bindi twavuga ko twama twifadikanya nabababaye. Kuri microphone ni Pacifique Ngenakumana, behind camera ni Bobo ndamubona. Nkurikirana kugira ngo dushike kuri aba bantu maze mwumve ingorane bafise nga ni hahandi kuri babana babiri bari bagwaye, aho hari inkuru mbi yuko umwana umwe atakiri mu mwuka wazima. Ngwino tugende maze mudukurikirane tumvirize ingene bimeze. Uyu ni wa muvyeyi muramuzi muranamwibuka ko twigeze kugiranira ikiganiro turiko dutabariza bya bibondo bibiri. Nabibabwiye yuko dufise inkuru mbi yuko umwe muri bo ayoba atakiri mu mwuka. Byoba ari vyo gamutanga? Ego uyu munsi uyu mwanya nyene tuvuye ku maziko, tuvuye kumushingura. Ni inkuru ibabaje cyane, murumva ko nukuri nkuko twabibabwiye dutabaza tubwira abarundi ndetse n'abanyamahanga kugira ngo bashobore kugira ngo ico bakoze abana ubuzima bwabo, kuko twarabona neza ko bugeramiwe. Ibyo bintu byaba byabaye ryari? Ibyo bintu ni kuvuga twamaze kiringo atari gito turindiye agwaye, hama turabura uburyo bwo kumujana kwa muganga. Nyuma zaho rero byagiye gushika ko umunsi wejo ngene nko mu masaha 3 ava mu mubiri. Moba mwari mwamutwaye kwa muganga canke yave mu? Ni kuvuga twarabuze uburyo bwo kumujana kwa muganga, yavire mu mubiri ngaho. Umva ni inkuru ibabaje cyane, kuko n'ijambo ry'Imana murazi ko rivuga ati mbega umwana yasabye yosaba umutsima ukamuha ibuye. Nukuri murazi ko twabakomeye amashi n'aba bariko abavyeyi bakoma amashi bavuga bati mbega nta kuntu mwodufasha kugira ngo uyu mwana ashobore kuja kwa muganga, ariko murumva ko bitakunze. Mbega usigaye wewe ameze gute? Afise ubuzima bubi nyene bijanye na bya bisebe mu kanya. Ndakeka ko nawe ashobora gusezera isi kuko uburyo agwaye ni nk'ubwundi nyene agwayemwo. Ndiyumvira ko nawe nyene hatabaye bomba hafi nawe nyene ashobora kuva mu mubiri. Urumva rero mwana wacu urabona ko ari we twari dusangiye ubumuga, rero ejo carava mu mubiri. Rero nange nshaka ko munjana kumvuza ariko ndafise ubwoba nange ko nohava mva mu mubiri. Tubasanze mucaye ngaha, mbega habaye iki bimeze gute? Nuko twabuze mwabuze musanze murababanyi nyene canke? Yego cyane hani bajo yari nka kuri jewe yari umwana. Uyu mwana yapfuye n'umuzukuru? Ni umuzukuru n'ujya se wiwe mu muryango. Joho yitwa nk'umwana. N'umwana. Urumva nico kibarenga gitumye muteramira nka murashobora kutubwira mutama mwidonido mbega byagenze gute
mashobora kugira ngo umwana arinde uwo mwana abo bana bavutse ari bimuga baguma ngaho ari babiri baguma mu buryo bubi babagwaza gucyo nyene no kugeza igihe abana babaho gukimana ibafashirizaho none dorehe umwe arapfuye n'ubundi sinzi ko azonakira ivyo rero abana nuko babaye mu bwo buzima ahubwo cyo twosaba gusa kimwe nuko mwebwe bakuru mu dufashe hejuru y'aba bana yo wasigaye mukabyidufashamwo kugira ngo turebe ko nawe yogira iki ubuzima mukadufasha turabona ubu turi mu bukene nta kindi twovuga murumva ko Mutama asaba nk'ubundi akavuga ati yamara uyu mwana asigaye nta kuntu twomutabariza ati nta kuntu twogira icyo dufashije kugira ngo ubuzima bwiwe nawe nibuhave buba nk'undi Mutama reka tubashimire cyane yego cyane icyo rero nicyo twosaba gusa nta kindi tukareba ko yobaho nawe namukabibaye nk'ibi by'uyu ntawe ugarura akagenda ariko tukavuga ati badufashe iki ukuntu byagenze n'uburyo nyine bwo kubura agafaranga aho uja kwa muganga kandi urabona yuko ubu bigoye akamo twotera nuko wasigaye mwamufasha yego kuko n'umubyeyi wiwe murabona ko atako afise yigira rero mwana wacu urabona ko ari we twari dusangiye ubumuga rero ejo carava mu mubiri rero nange nshaka ko munje nakumvuza ariko ndafise ubwoba ariko nohava mva mu mubiri bakunze ibiganiro byacu murumva Ephraim ati ndafise ubwoba ko nanjye nshobora kuva mu mubiri mbega ninde adashobora kumva uyu mwana ibyo ari karatakamba nta kindi tworenzako ahubwo nuko tubana tubasaba kugira ngo by'ukuri afise umutima ko bogira icyo bakoze uyu munsi dusaba aboshobozwa n'Imana ko bogira icyo badufasha kugira ngo uyu nawe tumusimbukane kwa muganga urumva ko n'ubundi asaba ko akunda ati uwogira icyo akora cyangwa se uwogira umutima w'urukundo cyangwa se imbabazi nuko yoba hafi uyu asigaye bakunze ibiganiro bica kuri Musi Champion TV nta kindi numva no basaba nta kindi numva no batakambira nuko mwogira ico mukoze nkuko turazi neza ko hariho abipfuza kugira ico bakoze ndabinginze ngo muze mutabare kandi mutabarize uyu mwana ikibondo gisigaye kugira ngo nawe ntave aduca mu myanya ntoke reka tonge tubashimire kuba ndayo mukurikirana ibiganiro byacu bica kuri Musi Champion TV ciao ciao